ibyo gukizwa genre kwakira Kristo mwami n'umukiza byakozwe mu nyuma mugabo nakuriye navukiye mu muryango ukijijwe umuryango yego papa dutwara gusenga chaque dimanche hama urukundo rw'umuziki ruvukira hiyo nyene muri église mu ma chorale mu ma Sunday school ndashaka kuvuza batterie nayivugije igihe kinini ya n'ubu iyo ndonsa akaryo ndayivuza nk'umunyempano je natangiye mvuza batterie kandi batterie narayivugije no muri karaoke narakoresheje iyo mpano mvuza nyene guteramisha abantu bariko baranywa agacupa hama muri ibyo bihe byose nta mahoro nigeze ndonka kandi sinari gushobora guheba amafaranga yarahari icyo gihe yarashobora gufasha umuryango wari kuraca mu bihe bitoroshe ko twari twamaze gutabwa na papa yari yadusize hama tuguma twigwanako hama utoduhera twari gushobora kugira icyo tunguye. Hello everyone, turabaramukije turabashimira cyane kuba mubandaye mukurikirana ibiganiro bya televiziyo Heritage. Kaze mu kiganiro impano nahawe. Ngira ngo mwamaze kuvyumva mwamaze kumwumva Monsieur Icabona Eddie Ndeana niwe twakiriye kuri no munsi. Eddie mwaramutse. Mahoro meze neza. Yego ndashima. Umuntu avuze Icabona ibi byatuma abantu bose baranze tubuze Eddie Ndeana. Yatanguye ari indirimbo bica birari bayizina. Gatonya ku bantu batari bwakurikirane ikiganiro we umaze gukora ushaka kutwibwira Eddie ninde? Eddie ni umusore ni umuhungu akunda Kristo kandi amukorera biciye mu mpano yiwe izina ryose ni Ndereyimana Eddie. Ego ndi umwanditsi kandi umuririmbyi. Ego uvuka mu muryango w'abana bangana gute? Abana ndwi. Kabugira kangahe? Ndi wa mbere. Imfura. Ndi imfura kwe. Okay. Tubwire wakijijwe gute canke wabivukiyemo canke wakijijwe umaze gukura? Ibyo gukizwa genre kwakira Kristo mwami n'umukiza byakozwe mu nyuma mugabo nakuriye navukiye mu muryango ukijijwe umuryango yego papa dutwara gusenga chaque dimanche hama urukundo rw'umuziki ruvukira hiyo nyene muri église mu ma chorale mu ma Sunday school hama haragira igihe ndiga ama instrument ndiga batterie navuza batterie kera hama mugabo nakiriye Kristo 2010 nimba nibagiye ndibuka ari mu gikorane kiraho cy'umuvuga utumwe yitwa Kakobe avuye muri Tanzania nari nkiri mutoya cyane hama ndumva nyene bahamagara abantu kwatura mwami Yesu nanje ndabivugiramo ama ndizera ko ari ico gihe nakiriye Kristo mugabo urugendo rwo gukizwa rurabandanya nabatije 2015 muri Église Université de David
aho nisanzwe nkorera n'ibikorwa ndirimba ndongoye chorale yego gushika n'uno munsi. uno munsi Eddie Ndiana nico gituma twari no ku ndirimbo abantu benshi bazi yego barakuzi kuri Ndicabona, barakuzi no ku zindi nta rubanza n'izindi, mbega umaze gusora indirimbo zingana gute? indirimbo zo gusohora ndahera zishika ku 8 8. Izo ni video video zirimo ni 5 yego. Izindi n'ama video lyrics uravye ibikorwa bitari bike umuntu aravye imyaka woba ufise byumvikana yuko ari ibintu watanguye kuva kera yuko ari urugendo rwatanguye kuva muri Sunday school yego. instrument wize ibintu uri capable yo kuvuza ni iruhande y'ingano kuri abantu basanzwe bakoze ndashaka kuvuza batterie nayivugije igihe kinini n'ubu iyo ndonsa akaryo ndayivuza yego. Piano nayo sikirenga cyane mugabo quand même ndashaka kurongora na kite yose ndiko ndavuza piano na guitar sindakizi cyose mugabo aho ngeza ndashobora gukora kandi nka yego nkarongora abantu mu guhimbaza no gutazira. Ni ibyo gusa nshoboye kuvuza. Sigema ni byinshi urashaka kutuvugiza akantu k'agapiano gatonya twumve twari kubibuza byose dushobora kuvuza. Nyemerera ndakubwire ko ndagukunda, nyakirira aya mashimwe nawubanye nawe. Nyemerera ndakubwire ko ndagukunda, nyakirira aya mashimwe nawubanye nawe. Tumugeno impano nahawe mugabo tunafatanya ukuntu umuntu afata ingingo yo gukoresha impano yahawe n'icubahiro c'Imana. Yego. Wewe byagenze gute kugira wumve n'ibyo bintu byose uzi n'icyo yuko wobishira mu bikorwa by'Imana? ntibyari byoroshye nk'umunyempano je natangiye mvuza batterie kandi batterie narayivugije no muri karaoke narakoresheje iyo mpano mvuza nyene guteramisha abantu bariko baranywa agacupa muri ibyo bihe byose nta mahoro nigeze ndonka kandi sinari gushobora guheba amafaranga yarahari ico gihe yarashobora gufasha umuryango wari kuraca mu bihe bitoroshe ko twari twamaze gutabwa na papa yari yadusize tuguma twigwana ko utoduhera twari gushobora kugira ico tunguye gusa narasaba Imana imfashe kandi Imana yaramfashije ndatinda ndavayo ngeze muri eglise ahantu nagiye nsanga hariyo deje wundi mubateur kandi umutitulaire asanzwe yaranditse izina ndabite gutyo byari bigoye gose kuza peu importe niveau ya batterie yanje kuza uwo muntu yanditse amazina yiwe yicare hasi umva kandi yarakuze kundusha bica binsunikira kuguma iruhande y'abaririmbyi nyene urindiriye ko grand frère aruha aguhe ko uvuze nawe mugabo byabagake ca nisanga nyene ndiko ndumviriza ibintu by'abaririmbyi bariko bararirimba tellement que urumva tere kenshi ubufise ugutwi kumva cyane gose basanga uriko urakosora kaye umunsi umwe baragumuka ati wa mwadukosoye mugabo no musura aririmba abana wa mwadukosoye cyane by the way narakunda kuririmba gusa ko ntari mfise shwa y'ibyo noririmba nari indirimbo zose zije iyo ariyo yose kabisa iserutse cyo narakubita nyene nkaririmba nakira kumva gusa ko ndiko ndabishobora ico gihe ndaririmba indirimbo nyene bamaye indirimbo ndibwa indirimbo naririmbye ndayibuka ni yarasezeranye ya Dudu yarasezeranye kona imisozi ndaririmba harabi ibintu narimenyereye ntari niteze mbere
nyene by'abantu barira abantu ok turi muri répétition qu'est-ce qui se passe abagwero uwo munsi hatangiye kuza abantu banyegera ati Edi rero wajya no kuragira ibintu bibaza ngo ni blague hari ikintu Imana igukeneye ko hari ikintu kidasanzwe utekeye ariko birakeneye ko uyakrosha gose ati ibintu nibiki hama yari samedi muri répétition ambia ati dimanche uzohiririmba ino ndirimbo bya bintu byeje muri rap birisubirira kandi muri kilte ati ok rero sinzi biko biraja bwo kameme nk'umwana yavukiye ahantu bakijijwe yashaka gutahura ko hari ikintu kitari normal gihejeje kuba ati sha bintu kweri ama abantu baranyegera hariyo abamama bari hajya nyene bamaze igihe kinini mu gakiza batahura iyo biva niyo bija bakaza baranyegera nari mfise ingeso zitoroshe kwihanganira ndabashimira vraiment abamama Tina abamama Ange mama Lydie ni benshi bamfashije ico gihe nari umuntu adashobotse nari wa mupeti nshavuye ndagenda nishavu tellement que n'imibereho yo muri famille umuryango papa na mama bamara abantu nyene bama fighting rero nanje byarangora gukontrola inuze ariko ndashimira Imana ko abo bantu bambereye umugisha gose ni benshi banyegera hari gihe banampagarika bazi baguhagaritse watangiye gushubira kuririmba ndabuzi ko uza kuririmbisha wese kubera ikintu wagize kanaka wishuye umuntu nabi no musi nuririmba kumva umutima uravyimbye mugabo kameme byaramfasha gusubira kandi kwitunganya guca bugufi ngasaba imbabazi hama nkaguruka kandi nkagenda kuco nyene kamwe kakava mu nzira ejo kandi kageswa kava mu nzira ndatinda ndahabwa ikibanza zandarimba indirimbo imwe buri dimanche ziraba zibiri ziraba zine iraba kilte yose di developa imigenderanire cyane n'Imana yanje hama ego gushika nuno munsi ndacari muri urwo rugendo ndacabandanya ngwana nibi na biriya gira meshe Kristo cyubahiro nk'umuntu yaramaze gukoresha iyo mpano ikamwinjiza amafaranga agafata ingingo yo kwihagarika kugira bishane mu ishengero adahembwa ntuhogata canke wumve kwicujije oya nta kimwe ndegreta kweli naco nicujije kubera ko nubwo ibyo bintu byama amafaranga nta mahoro byashobora kumva sinashobora kumva ko norohewe nicaye ahantu ata minota 30 iza guhera badateranya amacupa nicaye ahantu bo canke n'umunsi wohera badateranya amacupa mugabo hatavugiweho ibintu amatwi bitaryoye amatwi nari muto nari anda imyaka 18 ico gihe kandi wakoze experience yes urumva byari bigoye cyane gose kuri byo nta mahoro naronka antuka franchement nta mahoro naronka kandi ico gihe kandi bwa ko nandika uturirimbo ariko sinandika gospel content nandika indirimbo nyene ego zihayagiza igihugu zivuga Afrika turunga umutwe nyene numva nyene ndakunda umuziki mugabo ninjiye muri no side maze kumenya ikijambo amajambo makeya yo muri Bibiliya nta kindi kintu numvise bimengo kiryoshe kuvuga Kristo araryoshe kuvuga ntiyoraba araryoshe cyane kuvuga botelmake ni sije niniya udashobora kurangiza rero je birandyohera kugumana nawe yego amen Edi wareje kutubwira yuko wafashe umwanya kugira ngo develop canke uteze imbere ingabire yego mbega bimaze iki yuko umaze kubona yuko ufise ingabire canke ufise abana bafise ingabire zitandukanye kubafasha kugira ngo juste iyo ngabire ive ahantu ishobora gushika igafasha igaserva ishengero canke igihugu bimaze iki ako kantu ko kudevelop ingabire usibye ko umuntu kwanza nyeneyo amanza kuyidevelopa nyeneyo kwanza ubunini iba ifise muri we nibwo ngira buca inzira yaho agomba
yaba agomba gutumbera yico agomba gukora muri ico gihe yumva ko iri kirabira muri we. Ingabire imeze nk'ikintu kikwirukamwo. Kuzibira ingabire biragoye cyane gose kubera ko iyo ikintu kikwirukamwo kiratandukanye cyane gose n'ikintu kikwirukako. Ikintu kikirukako ukwiruka ukagisiga, ariko kikwirukamwo nta hamwe wogisiga, umva uryamye kiraryama, uguye kiragwa, kiba kiri ngaho kumwe nawe. So kuzibira umunyengabire, umuntu afise ingabire, nivyo bica bituma umuntu yumva yo bikoresha mu yindi kote. Mu gihe ni wacu cyane cyane ibintu by'ingabire, cyane cyane ikintu nk'icyo kuririmba kiracitwa utugenegene, wumva umengo ni nta nguvu gifise cyane gose gishobora ikintu gishobora kuzanira umuntu mu buzima. Mugabo hariyo benshi cahinduriye ubuzima, ndimwo ndashobora gushingira naye ivyo bintu. Ingabire irashobora guhindura ubuzima bw'umuntu, irashobora guhindura ubuzima bw'umuryango w'umuntu, juste kubera ko mwamenye ukuntu muyifata neza, nimumwereke uwo muntu. Ego amashuri arakenewe, ni ibintu byiza gose, hari izindi nshingano zikenewe mu buzima zitari juste ingabire uwo muntu aba afise. Mugabo kutamwereka ko ari ikintu ataco kimaze, kuko umunsi azoronka ahantu kigize ico kimumariye, antuka ntazokubwira bye, uzokumva ari mu mabati gusa ari hariya yagiye, kandi wari ufise moyen nyinshi zo kuzigama ico kintu, akagikoresha ariko kandi yongera akora n'ivyo ushaka ko akora. Kuko ntibivuze yuko kuba umuririmbyi bica bifuta kuba umuntu yize akayagaheza ishuri twarayahejeje kandi turirimba, sivyo? So nibaza yuko ingabire zirakenewe gose mu bintu dukora. Ari umuntu yize ikintu n'umuntu afise impano y'ico kintu baratandukanye cyane gose. Umuntu yize gumakoresha nyene ya makataloge yaciye ko, mugabo umunyengabire ibintu biratemba, biroroshe cyane gose ko abikora. Umuntu abasereva kubera ko ari ibintu nyene yumva ko ariko ara technika, aratandukanye gose n'umuntu abasereva ari ikintu yakiriye kiri muri we. So nibaza yuko ingabire ari ikintu cyo kumerera amagabo cyane gose, tukagicira inzira, tukabona ko abo bantu b'abanyengabire dufise ari abantu bari bakamaro bashobora kugira ico bamariye igihugu, ishengero n'umuryango muri rusange. Wow, amazing. Nshaka tugaruke kuri piano, urafise indirimbo nshasha? Ngira ico nokora, sinobaho nagufise. Ngira ico nokora, sinobaho nagufise. Oh, ngira ico nokora, sinobaho nagufise. Oya sinobaho nguhaye umutima wanje, ibyiyumviro byanje, nguhaye umushaha wanje, akira ubuganze, kuko nizigiye ko nshoboye kenshi jewe jenyene, ariko nasanze ataco nshoboye, naco nshoboye, nagufise. Oh, ngira ico nokora, sinobaho nagufise. Oya nagufise, sinobaho. Amen. Ya ni indirimbo imaze igihe gito, ariko umuntu akurikirana neza ama réseaux sociaux yawe, biraboneka yuko uri umuntu ariko arasohora indirimbo mu buryo buri systematique, mu gihe kitarambiye nk'umwaka wa 2024. Yego. Umaze gusohora indirimbo zitari zike. Yes. Edi
afise un projet ariko arakorerako. Ya igituma ndiko ndazisohora ni indirimbo ziri muri album ya Icabona nyene yasohotse depuis 2023 rero ndiko ndazireka zigende bo hariho abazifise deja bazifise ma flash no ma CD ko ziri disponible ariko jewe ndiko ndagerageza kuzishira ku rubuga abandi bose batashoboye kuronka ama flash n'amanuze bazironke ariko kandi ndafise projet ndiko ariyo mpamvu ndiko ndazitanga kugira ngo abantu bazimenye tuze duhure le 1er décembre tuziririmba duhesha Kristo cyubahiro hamwe. Amen. Ego. Concert le 1er décembre. Concert. Ego. Okay. So turangiza kino kiganiro. Hari akantu wumva ntakubajije umva ku mutima ushobora kuvuga. Twavuga. Avant le 1er décembre c'est vraiment ngiye gukora umunsi wa birthday wanje. Août. Ndakeneye ko duhura turirimba indirimbo zo mu gitabo gusa. Indirimbo zo mu gitabo kantike Giswahili n'ikirundi kubera iki ivyo bon nzoba nkwije deja 10 ans nkiji batijwe jubile akayubire gatoya ariko kandi izo ndirimbo ziri mu bintu byamfashije guhaguruka no kumva nkunze cyane gose kuririmba indirimbo zihimbaza Imana somye indirimbo zimwe ziri mu gitabo Giswahili canke Kirundi ziranyoboka gushikana no munsi ndumumengo notumira inshuti n'abagenzi biwanje kuza uwo munsi duhimbaza Imana dukoresheje zijya ndirimbo kandi ifuza kumenya umuntu umwe basi yanditse indirimbo imwe muri zijya ndamuramutse basi ndumengo ndabatumiye cyane gose nimwabona afishe niki karibu tuze tugirana ibihe byiza gose tuzoza natwe twiruka karibu cyane gose amanda bashimire mwese rero shimire HTV idasiba idahengeshanya misi yose kuduha kano kajyo kuduha valeur en tout cas tutaronka henshi nukuri ni ikintu kidasanzwe kuri twebwe Imana ibazigame Imana ibagure cyane gose merci kandi wakoze kuza muri studio mwakoze namwe kutwiyumvira murakoze yego nuko ikiganiro cuno munsi turi kumwe na Ndeana Edi Icabona tukirangije ngaha duhana isango muri impano nahawe ubutaha Imana ibahezagire bye bye.